munsi LAMINE YAMALA na Sarawi Eba nawe yagaragaye imyimenyerezo anaposta ku rubuga rw'iyo rwa Instagram ati I'm back, ndagarutse, ariko agaruka asa n'uwabisanije n'uwitwa Joan Garcia ndetse n'uwitwa Rafael Luis Berori. Reka mbere yuko twinjira kuri Rafinha na Joan Garcia tubanze duhere kuri uno mwana muto LAMINE YAMALA na Sarawi Eba na mu mwanya muto mu minota 5 tubanze turabamwe mu makenga Barcelona yogira canke se urugero LAMINE YAMALA na Sarawi Eba nawe na Barde bakoze ibimenyerezo bashobora kugarukana na cyane ko bagarutse basigaje inkino zibiri n'ubundi basubire muri trêve internationale yo mu kwezi kw'icumi ari nawe witwa LAMINE YAMALA of course LAMINE YAMALA yavurikiye mu giseruka y'igihugu haba ukudahuza hagati y'umugabo azwi izina rya Luis de la Fuente amenyereza equipe nationale ndetse n'umugabo azwi izina rya Hansi Flick aranamwitogera aravuga ati simara ukuntu vyage biragenda tubwirwa ko umusore yagize ububabare mu mugongo tubibona nk'ibintu bisanzwe ariko no munsi y'amari nkino ziriko zirarangira umusore atagarutse mu kibuga. ubundi urukino rwa mbere bakirana equipe yitwa Bulgaria muri Fulahoya Yamal uziko yasose ku mutambiro 70 amusubirije bivugwa ko yagize ububabare sinzi ngene navuga mu rutugu muga amajini inyuma mu mugongo of course urutugu rugana mu mugongo hafi kwinjira mu giti cy'umugongo biza kuvuga ko yagize iyo mvune ariko icyo nababaje umugabo witwa Nshya Flick n'uburyo umugabo yitwa Luis de la Fuente umenyereza wa equipe Cercle y'igihugu ya Espagne yakoze jeunesse y'umugabo witwa LAMINE YAMALA yongera kandi kumutanguzamo mu rukino rugira kabiri kandi hari Angel bivuga ngo umukinnyi yitwa LAMINE YAMALA yasohokanye naho rero de la Fuente yavuga ati Flick nugomba kunegeka ingene ngomba gukora ibintu kubera ko umukinnyi mu marana saison yose genda mu profita nka mu marana natevye nubwo nabonye gusa bagiye kubidoza biriya vya trêve internationale muri FIFA ariko biratangura bagiye kuziteranya zibiri bagende bamara igihe kirekire ubundi bamareyo indwi zitatu bari muri trêve ariko ubundi de la Fuente yabwiye Flick ati je umukinnyi ndamumarana nimba uri namaranya muri trêve internationale ngamukirisha match nyinshi ntabwo zirenga zibiri ati mugabo umukinnyi marana saison yose of course yavuga ati iyo umukinnyi ari mwiza mu kibuga ivyo kumbwira ngo yagize akabazo cyangwa se ngo ameze kundi kuntu ntabwo bigomba gufata inzira naho rero vora havuye okutumvikana hagati ya Flick ndetse na Luis de la Fuente kuba umukinnyi yagize ikibazo ukamusora ku minota 77 abaganga bakambwira ko yagize ikibazo ariko n'umuntu ugafosinga mu rukino rugina kabiri rwa equipe nationale ukaza kandi kongera kumukinisha naho rero umukinnyi yavuye muri trêve internationale yamaze kubagira imvune ivyatumye uno munsi match nka zibi cyangwa se 3 muri equipe Barcelona LAMINE YAMALA tarikaragara ya nyuma yaho nyene birumvikana ko uvicogira LAMINE YAMALA turasuye kubona mu kibuga ariko muribuka ko ku mbuga zo yagiye arashira ko agaragaza ko ashobora kuba ari available cyangwa ashobora kuba ahari kuri match ya Newcastle United tubona dahari ubwo no munsi kasuye kwandika ati I'm back n'ivyakoze ibimenyerezo nitwasubira kugira yandi makenga Bwana Abdul kuri état de santé ya LAMINE YAMALA bigaragara ngo agarutse n'ubundi abisanya n'abandi bavunitse vyanga bikunda equipe igomba guca imukoresha hasi hejuru kuko absence we yari kiragaragara igaruka rya LAMINE YAMALA ni ikintu ciza kibaye kuri equipe yitwa FC Barcelona habanje no kwita ku mvune bashobora kuba bagize z'abandi bakinyi ariko wumve ngo nari kugira ubwoba gusumba ubwo nogira uyu munsi baza kumugarura kuri match ya Newcastle canke match ya Getafe wanashaka na match baraye bakina Real Oviedo nari kugira makenga menshi ngavuga nti kubera ko umwana avuye muri trêve internationale akubwira ko afite ububabare yumva runaka mu ruhuri iminsi mike wisumugarura mu kibuga est-ce que Dieter Flick uri kurapanga iki umutegura gute novuga ngo muri za match zigomba kuzoba ari nyinshi mu kwezi kw'icumi tugiye kwinjiramo bitewe novuga ngo na fixtures za Ligue des Champions ariko Dieter Flick aravuga ngo nafata umwanya uhagije wo kuruhuka banze yitabwiyeho n'abaganga agaruka ameze neza hanyuma twe tugwane no kuraba yuko agaruka ari LAMINE YAMALA tumenyereye canke twatanguranye saison nawe kuba bamwe bagiye sindabona nk'ikintu kigomba kuba cyane ko Flick nabonye ari umwe mu bamenyereza afunga ipepu nubwo ugaruka kwa Flick utaratora ritme biragoye ko yishaka kuri pressure kuguzana mu kibuga kandi bigaragara ngo ntabwo buragira ritme nziza umaze kuva mu mvuni bitandukanye petete n'uburyo namabona
kwa Madrid aho ubona ngo barisha no kuri iyo press kugira ngo umukinnyi agaruke vuba Agaruke vuba. n'ingoga. mugabe bisadepa n'igihe kuko turacari muri periode y'intango ya saison ubwo equipe ziba zisha kuri pressure ahandi atariske kuko ari igihe situation nk'iyiba ukisanga uriyo bridge none nibuka match ya Inter domina mwaka wese agasore kakoze chauffement kava mu kibuga avuga ngo match kagira kayisibe kagiye muri ndani muri vestiaire barakora icoka byose umusore avuga ati nkina match aragaruka kandi yakinye match iminota yose ariko bitandukanye n'uyu munsi mu mwaka weze burya Barcelona bavuga ngo uretse n'uburuha abakinnyi bagiye kugira muri mu mpera za saison Barcelona ni imwe mu makipe yari ifite swadi ntoya cyane irifise swadi no cyane cyane bavuga ngo mu gice cy'ubusatirizi uyu munsi rero igaruka rya LAMINE YAMALA risobanuye ibintu byinshi kuri equipe ya FC Barcelona even if bafise benshi bashobora kuba batakaje muri swadi ariko mbona igaruka giwe muri iyi weekend agomvye kumugarura kugira ngo arabe n'imiburiburi ko yoza mu ndwi hagati ari LAMINE YAMALA mwiza wo kumuha ivyo yifuza kuko iyo ataza kuba afise rendez-vous ikomeye mu ntango z'ukwezi kw'icumi ku munsi wa gatatu imbere ya Paris ku Saint-Germain munsi wa gatatu LAMINE YAMALA ntiyari umukino wo gushira kuri pression ngo agomba kugaruka ngo nuko babonye Rafinha agiye ngo nuko babonye undi mukinnyi agiye ibuka uyu munsi Dieter Flick arafise ikindi kigwanisho yirondera abantu benshi batabona ko ari kigwanisho gishobora kuzomufasha Marcus Rashford umunsi n'umukinnyi mwiza match heruka twabonye Ferran Torres amukoresheje ku ruhande rundi ruhande rufata undi mukinnyi kandi biraza biratanga umusaruro Ronny Bardghji n'umukinnyi yatweretse ngo sinotanga byinshi by'umurenge ariko imbere ya equipe iciriritse nanje noza nka presence yanje ikagaragara yes ngundire bwana Abdul twumviriza isaha ya Safibu gutyo duheze tugaruke rero twinjira neza na neza muri zino mvune zamaze kwazibasira equipe ya FC Barcelona. Safibu irabamenyesha isaha ni saa imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Yes ni Safibu agenda batumenyesha isaha imwe y'ijoro yamaze kwa yuzura neza no muri studio za PJ Casque FM ndetse ni nayo masanye nagiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ubwo birumvikana ko twari muri equipe ya Barcelona bagenda bazata amakuru abagezweho ku isaha turaza kuyabana imugira ikibazo reka tuanze duse n'abarangiza ino deba LAMINE YAMALA mbere yuko nkuko ariko bivuga Abdul mbere yuko tuja kuri ino mvune ya Rafinha ndetse na Joan Garcia turabira bako byinshi ubwo amakenga niyo banyene kwigaruka rya LAMINE YAMALA ho tuvyizere ko twari tumaze kubwigwa akarenga rimwe ko yagarutse ariko tukabona umenga habaye kumva ko batufata risk niki cyo twemeza kugeza muri kano kanya n'ubundi atari risk kumbura ifashwe kubera Rafinha agiye twizerereye ko umusore agarutse hoba hari hageze dufatiye novuga ngo kumbure kukuntu yagira kingirwa ntagaruke gihuti huti biza kuba bishingiye ku cemezo n'ishaka ry'umumenyereza yitwa Dieter Flick navuga ngo kuri match bafise muri iyi weekend kumubona mu myimenyerezo no kumubona biraho bisanzwe ariko wumve ngo weekend of match ya Sociedad yes umunsi w'Imana equipe kubagana utofa kuvuga ngo ni equipe ngiye gukina ivyo yaratakaje abakinyi bakomeye Martin Zubimendi Mikel Merino bamaze kubamenyera kubaho batamufise ariko ni equipe vyanse bikunze equipe yamenyereye kutwereka ko yoza kabona iryo nota rimwe yoziga kubagana umunsi atatu kayibona imbere ya Real Madrid imbere ya equipe ya FC Barcelona si equipe wovuga ngo ngiye gukina nayo nkuko noja gukina umukino bakinye imbere ya Real Oviedo si equipe boja gukina nayo ngo tugiye gukina nuko twokina na Vallecano tuza kubona ubwiza cyangwa ubuseriye bwa Dieter Flick mu gufata decision ku mugabo witwa LAMINE YAMALA inyuma y'iki gihe cyose yaramaze atari mu kibuga ariko natangwe ndabivuga nti nimba tutamubonye kuri Newcastle nimba tutamubonye kuri Getafe nimba tutamubonye kuri Real Oviedo bivuze ngo hari ikintu Dieter Flick yarafise cy'ubwoba muri cyo kuvuga ngo nindamugarura atarumva ko ameze neza muri uku kwezi kw'icumi mu ntango dufise amarandeva akomeye ubu bagira basozera ukwezi kw'icenda na equipe yitwa Real Sociedad mu ntango z'ukwezi kw'icumi bafise equipe yitwa Paris Saint-Germain nyuma yaho bazogiramwo rendez-vous equipe yitwa Girona nibeshi mu gusozera ukwezi kw'icumi bazokina na equipe yitwa Real Madrid ukwezi kw'icumi bari bafise niburi buri nkino zigera kuri zirashoboka ko ari zitanu nimba atari zine barakina kuva ku munsi w'Imana bakina equipe yitwa Sociedad barakina Paris Saint-Germain ku gatatu barakina na Seville muri weekend nyuma ya Paris Saint-Germain bakina na Seville barakina na Girona mu yindi weekend barakina na Olympiacos muri Ligue des Champions barangiza ukwezi kw'icumi ni match zitanu ni match nyinshi mwa bantu umva ko
nimba atari Ligue des Champions irimwo canke irindi higanwa iryo ariryo ryose ekipe mu kwezi yabwirizwa gukina match 4 ku ma weekend hiyongere mu yindi match bigaragara ko n'urubanza ruje bigaragara ngo ushobora kuba utagwiteguriye 100% nk'uko ba witeguriye izindi si ari Paris Saint-Germain yinjiyemo canke ari Olympiacos bitandukanye nuko batanguye sezo babizi ngo mu kwezi kw'icumi tuzokina championnat dufise mu match 3 canke 4 mugabo bari bazi ngo ni 3 kubera ko barabonamo treve bazoca bagenda bakavuga ngo dufise 3 zo muri Ligue des Champions Olympiacos na Paris na Paris Saint-Germain ntizari bwinjiremwo ariko inyuma ya Ligue des Champions tombori baye izo match zakuba zinjiramo ongera ko rero harimo treve bagiye kuja muri equipe nationale nimba bagiye kuja muri equipe nationale LAMINE YAMALA numwe mu bakinyi Luis de la Fuente atopfa kwirengagiza gusiga akomeye ibi bigaruka gushira kuri pression umugabo yitwa Dieter Flick ndabifata rero ukumugarura uyu munsi nko kugira gute nko kugomba gukinga ihamagagwa agiwe muri equipe nationale nutabona batamuhamagaye ntuzotangara kuko uyu munsi Dieter Flick ashobora kumubwira ngo dufashe ntumuhamagaye LAMINE YAMALA akina Sociedad LAMINE YAMALA agakina Paris Saint-Germain agakina Sevilla muri weekend muri iyo ndwi nyene niho hazo bari treve international nyuma yaho hacazamwo match ya Olympiacos kandi wibuke deja l'Espagne c'est le moment de jouer la qualification kuko batsinze match 2 baraza ko bafite izindi match 2 12 sur 12 mu nkino zine baraza ko barindiriye yandi manota shika kuri 6 ari imbere yabo babwiriza gukina ibi biyero byo kuvuga ngo arasigara wiyumvira ngo amanota uzoyarondera inyuma nibikora ahubwo ubu ari kumva ngo tugomba kuronka amanota tukishira heza byanga bikora simbona aho Flick aza guhungira izi aya obstacle karahura nayo na chanchere mu nango za saison peut-être niho kenshi nkunze kurabira urwego rw'umumenyereza uburyo rubarungana ingana ashobora guhangana n'ibibazo kuko iyo se zitanguye agomba kwitega bene bibazo byose ko bigomba kuba niyo mpamvu na equipe iritegura au niveau ya squad ariko kandi ikafise umenyereza au niveau tactique ashobora kuvuga ngo nimba vyangiye muri tactique A ndafise plan B kugira ngo equipe ashobora kuba yo bandanya sometimes akabafise na plan C sometimes niyo plan C kabira kugira ngo bikunde equipe ibimeze neza so kuri Yamal siniyumvisha uburyo umugabo witwa Luis de la Fuente nabonye afunze umutwe kuko uno musara bamenyereza azacanga duka so gufunga umutwe kuko ariyo communication ivyo asaba mugabo no musara bamenyereza ashobora kubwira ati nimba ubukinyi mukene muri equipe ni LAMINE YAMALA ukabona ko afise ikibazo c'imvune mukavugana hakiri kare akaba yo muguhebera ariko siniko ndabona guseda ku mugabo witwa Luis de la Fuente Luis de la Fuente ashobora biragoye ka seda kuri LAMINE YAMALA ariko ibinda bizi kwa Deschamps ariko se LAMINE YAMALA wewe arabwira Real Madrid ati gumana Mbappé turategura ibindi by'iwacu tumenye ingene tubaho mugabo kuri de la Fuente ça dépend mugabo pas de l'attention kuri buka Mbappé mwakweze muri izi treve zo mu kwicana no mu kwicumi nawo ça dépend de l'attention mugabo ari tout simplement n'abagabo bafunze umutwe de la Fuente afunze umutwe kumva ko sigana LAMINE YAMALA ivyo niko ndabona mu gihe ashobora kuba akomeye kandi yabonye ko Barcelona ari karakina ibi rero bishira mu kaga equipe kuko equipe singino zikomeye of course deja honyene urugamba rwa FC Barcelona muri zino ngino zikomakomeye ruraza kuba rumusaba ko yitanga mu buryo bukomeye cyane ko biraza ko bisigaye nk'ahari we mukinyi no munsi equipe igomba kugira ko muri ring d'attaque ariko Yamala buri wese akinga nawe buri wese akinga urugo rwe tuje muri realite y'umupira w'amaguru kwa Abdul de la Fuente ariko akoresha ko byose aronke qualification kandi mwabonye ko uno munsi Espagne nyuma gutwara ikombe ca Buraya bakagera kuri finale ya Ligue des Nations ubwo batsinzwe Espagne bariko baragaruka kuri rwa ruguru rwo kumva ngo twoyobora urutonde kwisiga umupira w'amaguru baranarube by the way muri FIFA ranking ngo asohotse Argentina yatakaje kibanza Argentina yatakaje kibanza bivuze ngo manota uno munsi Espagne bafize nabo bakitwara nabi muri treve kuri kira barabirinduka kuronka qualification kirikare nimwe mu bintu byongereza moral na motivation nka equipe no munsi novuga ngo iri mu favori bakomeye cyane gutwara igikombe cy'isi sinumva ko zikiringino zikonta za qualification de la Fuente twamufata ko ari gufunga umutwe kuko ari communication ya musaba akisanga nawe ari obligé ko iyo qualification ayikeneye kandi nawe akeneye uwo mukinyi ari naco gituma bavuga ngo hano nubwo de la Fuente bamusaba ati turekere Yamal n'ibindi bigiye bitandukanye arashobora no kuvyumva wanashima akabikora mugabo no munsi ishama ry'umupira w'amaguru muri Espagne urasigura iki nutakaza contre igihugu gisanzwe ngo wasize LAMINE YAMALA atagwaye muri match konta muri qualification ya mondial ariko ni nkuko yatakaza urwo rukino kandi LAMINE YAMALA amufise mu ariko kuba mu kibuga ni kimwe boronka ivyo usobanura hari gusumba uko vyoba vyinshi usobanura wa musizi bien sûr
itangazamakuru umunsi Yeah, igihe of course, ukotsa igitutu ivyo ndavyumva gusa ahubwo nariko nihutira kuraba peut-être nkino umugabo witwa Luis de la France ko afise muri trêve internationale na equipe yitwa Espagne mu kwezi kw'icumi kuko hari ahantu franchement ati izi nkino uko bigenda kose wa mutunga yana cyangwa uto mutunga habaye mu communication kumusiga avec victors ufise birakunda yamari nkino yamari kuri victors mugabo umumenyereza ashobora kuba afise yamari nkino si umumenyereza yofunga umutwe uko vyomera kose Espagne uyu munsi nk'igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru n'umuzo wa Lamine Yamal cyamaze kuba yerekana ko ashoboye kubaha vyari vyoroshe kumva ngo ni Mikel Oyarzabal yosigara vyari vyoroshe kumva ngo Ferran Torres yosigara vyari vyoroshe kumva ngo Dani Olmo yosigara ariko kumvisha aba Espanyol ngo Lamine Yamal yasigaye kumvisha aba Espanyol ngo Nico Williams yasigaye ayo n'amazina vyogorana kuri gwa rugero rwo gutakaza match itangazamakuru rikagushira ku gitutu bati sobanura impamvu aba bakinyi wabasize na cyane cyane ko basize reziliti kaboneka sawa ariko ubasize ukabura umusaruro mwiza vyanse bikunze rero Luis de la Fuente vyo kugaruka si mu kwezi kw'icumi yego nakino kimwe cituma afunga ipepo ngo twayamari kuko inkino kuzikina sa yamari birakunda ahubwo urasigura ko zizi yamari twa Georgie Georgia nino arakena equipe yitwa Bulgaria Georgia nino utafise Lamine Yamal ariko aritwara neza kuri Georgia harimo igipimo yo ni match kuri Georgia harimo igipimo kibasaba kugira ubuseriye runaka kugira ngo babone amanota ariko match ya kabiri yo biragaragara ko harimo igipimo mugabo bamworora ku rugero rwa ariko twibuke ngo eske inyuma y'ububabare bwiwe muri trêve Luis de la Fuente yabayeho gute Lamine Yamal adahari imbere yo kubandanya tuvuga ngo Lamine Yamal muri equipe nationale ya Spain ubwo nta zindi shwa zihari muri equipe nationale zoshoboka ku rugero rwo kuvuga ngo pourquoi pas tutomurinda wanashaka natwe ibibazo aheruka kuba arimwo yavanye muri equipe nationale tumureke equipe mwite mukorere yo traitement hanyuma twe tuzomwakire handi tumukeneye mu buryo bufatika rega igikombe cy'isisikera ni vuba cyane yeah of course arongera no kumukena de la Fuente mu kwezi kw'icumi akina n'undi na Georgie match retour yongera kerekana Turkey wanashima aho nyene niyo Turkey ahubwo gukina na Georgia na Turkey niho yaramukeneye cyane yeah of course aho nyene niyo cyagaruka iyi engine ishobora gushoboka mu mugabo yitwa de la Fuente tofunga umutwe quand même equipe kamukorera traitement les amis kugira ngo bikoreshe no ko yo muronga mu kwezi kw'icumi aho nyene niyo bigoreye kuko umwaka ubanziriza igikombe cy'isi cyangwa iriya saison mukina iyeze mukaja mu gikombe cy'isi nimwe muri saison zigoye mu mateka y'umupira w'amaguru ku migwi presque yose ati kuberiki dufata nka equipe ya Barcelona Paris Saint-Germain mbere yuko saison 24-25 itangura yari equipe zizazisa wakinyi dafise profile zisanzwe mu migwi yabo seruka bihugu sivyo wako waza Yamal w'imbere ya saison 2024-25 w'imbere yuko akora na Afrique muri equipe nationale sivyo nibakoreye na Afrique avuye mu gikombe cya Burayi bagitwaye yego mbere yuko baja muri kira gikombe cya Burayi tutabeshanye ninde muntu yari yiteze kubona Yamal kuri jya profile yariko mu giseruka gihugu mu gikombe cya Burayi nyuma kuva mu gikombe cya Buraya ibyo yahaye Barcelona uno munsi byamaze kumindura profile kumva ngo niwe mukinyi ngendegwa ko abeho areke tugomba kumwifasha byanga bikunda defense ni dufite nziza mu by'ukuri ariko turashaka kuba equipe nziza muri Premier League niyo ntego dufite turashaka kuba equipe nziza muri Premier League mu byiciro byose by'imikinire yaba kwataka ndetse no kugarira neza so nekereza yuko rero buri kintu cyose umukinnyi arimo akora muri iki gihe mu by'ukuri kirimo kirabarwa cyane muri equipe yacu duhereye imbere barimo baradufasha cyane kugarira yewe nabo hagati barimo barakora akazi kadasanzwe na defense yacu nayo ikiyongera izindi imbaraga mu by'ukuri n'umunyezamu urimo ukora neza bidasanzwe so ni ikintu rero navuga ko ari equipe yose muri rusange iri kugikoraho kugira ngo twugarire neza buri wese afite uruhare rukomeye cyane mu kuba turimo twugarira kuko umupira w'amaguru ni umupira w'amaguru ubaho kubera ko equipe yakoranye igahuriza hamwe imbaraga kugira ngo ishobore kugabanya ibitego equipe yinjizwa. Umunyamakuru w'amazi ati se wishimiye kuba umaze kwinjizwa ibitego bibiri gusa muri match 7? Mikel ARTETA ati yego mu by'ukuri ati kimwe muri ibyo yari kufra tuzari dufite icyo twayikoraho yavuga kufra ya Dominic Soboslai ati ikindi gitego cyari gikorwa cyabaye mu by'ukuri ntekereza ko twakosora cyangwa se twakirinda undi mukino ukurikira
ariko muri rusange ntekereza yuko tumaze igihe twitwara neza mu bijyanye no kugarira kandi ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo dukomeze kuba kuri urwo rwego twifuza kuba dukina. Mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko Martin Odegaard ashobora gukina cyangwa nta kintu. Yavuze ati dufite indi myitozo kuri uyu wa gatandatu, ati maybe ashobora kugaragara cyangwa se ntagaragare, ariko by'umwihariko Adela Arsenal tuyiganiraho kenshi gashoboka, ariko Newcastle idafite Alexander Isaac isa gute muri iyi sezo? Iracyari yindi cyangwa se umugani wa ndirimbo ati ese ko wahindutse? Ekipe ya Newcastle ntago ikiri yayindi, ntago ikiri yayindi mu by'ukuri iracyafitemo byinshi byo gukosora kuva yabura uyu rutahizamu wagiye muri ekipe ya Liverpool. Ekipe ya Newcastle nahoze ndeba imibare muri ino saison, mbona ekipe ya Newcastle mu by'ukuri imaze gutsinda match ebyiri zonyine kuva uyu mwaka w'imikino watangira. Yatsinze match ya Wolves ya championnat, itsinda na match ya League Cup batsinze Bradford ejo bundi, ariko izindi match zose nukunganya nugutsindwa, nukunganya nugutsindwa. Match baheruka gutsinda ya Wolves ni match rutahizamu abo mushya yatsinze igitego Nick Wartmed. Kuri match ya Bradford ntabwo yageze atsinda, atsinze Joelinton na Osura. Bigaragara ko nyine iyi kipe irimo iramisinga cyane akazi k'uyu musore w'umunyaswede yabafashaga cyane. Newcastle ntago isa cyane na ya yindi ya Alexander Isaac. No muri match eshanu muri champion bamaze gukina, bamaze gutsinda match imwe, banganya match eshatu, batsindwa match imwe, bamaze gutsinda ibitego bitatu gusa, binjizwa ibitego bitatu, nta gitego bizigamiye. Ibyo ngibyo rero bifite icyo bisobanuye cyane kuko barabuze rutahizamu wabo mwiza, best player wabo nka Alexander Isaac. Harimo akazi gakomeye cyane ku buryo yarafatira ya kipe, yarayifatiye runini cyane. Twaze tugaruka ku mibare muri ekipe ya Newcastle mu myaka 3 yayimazemo, match 109, ibitego 62 na assist 10, uruhare rw'ibitego 72 muri rusange. Muri Premier League byari ibitego 54 na assist 9, uruhare rw'ibitego 63 muri match 86. Kubura Alexander Isaac byagaragaye no kuva muri pre-season. Turibukiranya ko basoje pre-season nta match n'imwe batsinze, nta match n'imwe batsinze. Baragenda batangiye gutsinda bamaze gutangira championnat, nabwo bageze kuri match bakinaga n'ikipe ya Wolves igitego kimwe ku busa. So nekereza ko rero Nick Wartmed ntago aratangira guhuza na ba Harvey Barnes na ba Eddie Murphy na ba Anthony Gordon kugira ngo buriya busatirizi bwabo bwongere bukirike butsinde ibitego. Uracyabona ko akiburamo akantu koko badafite Isaac.